kwari kuzibira gusa none ko sugukina reka ya Manchester United kwari kuzibira gusa kwari kuzibira gusa hajya nta ma occasion nkangahe no guharurira Manchester aronse contre n'umunyegori wewe wozibira gusa gute hamugashika imbere y'igori gute karaba posigira ari imeze reka nta kundi mwatomboye nivyo Liverpool vyanse ngene bashobora gukonkretiza ariko ni bimwe ubona yuko Manchester United mugomba mutomborane Liverpool nuko isahindwa imota 4 ubona hariya Giorgio Liverpool igomba itomba umenye ko kikini wayoboye ikiganiro ndangwa kuzura mubwira ibijambo bimukura mu kiganiro kwa Alonso nuko bosi ntabibaze twe nawe abibaze we nuko reka Kiki aba Manchester baragize urubanze ryo bundi Arsenal agwimirije abafana bari pure mu nabona turagwimirije barabaho murafise group yego urahari yinyereka mu telefone yiwawe ndayikwereka mu mwanya oya yinyereka ubunyene sikunyeretse wewe ubwira uko gusa turi mu kiganiro Kiki n'umubeshi wa mbere maze kubura kwata abafana ba Liverpool bagera nko kuri 5 bamaze guhura nkababona ati ngaba bahuye ibujumbura nzi Kiki wenyine ndaza umufana wa Liverpool ari Mwaro oya yitwa Mr Innocent Mr Innocent no mufana kabisa no ku marezo sosio yiwe arashira ko Liverpool aruwonzi urumva mbere ndanamuramutse yanaciye ngaha muri iki kiganiro cha Bisport yitwa Yves we Kiki narumvise murazi nayo Yves wo mu Rumonge no mufana wa Liverpool Yves afana Liverpool cyane bariho hamwe no mugenzi yitwa Franklin ariko ni bakini mufana wa Liverpool bariho gusa jewe nkabonze nko mu Rumonge benshi imwaro bariyo ndandibutse no witwa Vinci ariko Dr Vinci Alonso no muzi ntara ya Mwaro yayikunze gose hewe mwaro kweri burya ntiwakubitiye ndashaka kujayo barambwiye ko ari ahantu heza bo ateza ko yarakubitiye Alonso oya ndashaka kujayo urashaka kujayo nuko rero nkuko nabibemereye nanabwiye yuko muri kano kanya tirage au sort muri Champions League mu kanya igira ibe ndetse bamanaje no gutangura kwerekana ibi nabiriya biko babitegura berekana abakinyi n'abandi bakinyi nyinshi muri ico gikombe ndetse n'imigwi yagira atwara ico gikombe ariko even abantu biteze cyane gose iyi tirage au sort na cyane ku migwi ubona yuko ingene za gutomborana tubona besha bwa ati mbega bizagenda gute ku ruhande rw'imigwi ikomakomeye za Real Madrid za Bayern Munchen za FC Barcelona ndetse n'izindi ariko ukabona yuko muri group B nahone harimo ndako muri chapo ya kabiri harimo imigwi yindi komeye ubona hari abanatumye umukinyi rurangirano hari yace mu za Chelsea akiri mugwi insanga wa Three Lions wose uri mu défenseur capitaine emblématique arimo bagiye gufasha iryo tombora ni tombora rero riba rihari haba hatumiwe abaprezida b'imigwi itandukanye ubwo nyene uyu ni bise special guest niwo mutumire witeka mutumire witeka John Terry nta muntu atazi zina John Terry kiretse umuntu atabaye mu by'umupira yatwaye Ligue des Champions 2012 ariko yabaye kapiteni wa Chelsea w'ibihe byose reka tumwituko kuko yabaye kapiteni wa Chelsea gihe kirekire cyane igihe cyose twamubonye we Chelsea yabaye kapiteni wayo hanyuma haba hatumiwe abantu bose baserukira imigwi situ hiyizira aba president nka Barcelona yaserukiwe na Deco directeur sportif wayo abo bobo ntibabura abo bo ntibabura nabonye aba Copenhagen nabonye abandi na Serere Karaif we ntatuma arishikira oya akunda kwishikira kenshi arishikira perezida wa Paris Saint-Germain akunda kuhishikira kabisa ubwo nyene John Terry baba bamuhaye akaganiro gato nawe nyagira icavuze byensire ntibaba bamuherutse no muntu aba yibereye mu bintu by'ubumenyereza hari ya Alonso baraza bakamubaza bati ariko wewe uheruka muri Champions League za 2012 utwara gikombe aho Aja ntiya yaravuyemo. Oya, yarimwo 2012. Yararimwo. Atarura igikombe. Ati ibi bintu biheruka gute ubibona gute bakamubaza ibibazo nk'ibyo nyene. Malheureusement Chelsea yiwe ntirimwo.
ntirimwo muri Champions League y'uno mwaka no muzigiye gutombora ntirimwo mu Bwongereza zasigaye zibiri gusa ni Arsenal na Manchester City hanyuma kuco kiki yarabajije naco abafana bose bafise nyene amatsiko bafise igishika cyo kumenya ngo imigwi yabo iraza gutombora gute hari n'abafise ubwoba kurusha abandi cyane gose nuko rero tubibutsa imigwi yabaye ya mbere mu matsinda yari irimwo no mugwi Bayern Munchen, Arsenal, Real Madrid, Manchester City, Real Sociedad, Borussia Dortmund, FC Barcelona na Atletico do Madrid. Urabona nkuriya mugabo uyu batweretse uyu ngo niwe president w'iyi competition. Kuko harabaho UEFA hakabaho n'utwara igisata gitegura donc kijejwe competition igisata urabona uyu Javier Zanetti yaserukiye Inter de Milan ni nka kujya kwa Mose ngahi wacu uyo rero abafise ijambo rikomeye cyane ku munsi w'uno Mose niwe uyu mugabo Yusuf Mose niwe Yusuf Mose wo muri UEFA nuko muri equipe zabaye za kabiri ariho FC Copenhagen, PSV Eindhoven, Napoli, RB Leipzig, Inter de Milan, Paris Saint-Germain, FC Porto hamwe na Lazio de Rome niyo migwi rero iza gucagurana rero hagati yabo ariko kiki aba bagabo baravye ku maso bikwibutse biguhisura nyabaki biguhisura nyabaki aba bajya bicaye abana aba president bariya bicaye sportif bicaye isura mbona hari banyibutsa ku munsi wa proclamation ku ishuri urabona amaso yawe bose rukuntu Alonso babiteze ngo umutima n'uburi hamwe kelke umutima n'uburi hamwe ku ishuri proclamation igiribe buriya nta muntu yapfa kuronka ibyayaga n'ubundi concentration nyene mwe barabatuma abavyeyi muri primaire kuri proclamation muri primaire hari gihe avuga ati ngo umuvyeyi aguherekeze ariko hari gihe waba umucuyi nawe umaze ukavuga ati ndigira ni sawa ugize n'Imana umuvyeyi akavuga ati nta mwanya nifitiye avuga ati Imana ishimwe umuvyeyi yajyana ari gihe yanka kumaramara avuga ati nta mwanya afise genda ariko ari ishure nizeko directeur wewe yari isomera uwa mbere gushika ku w'icumi b'amashuri yose kwidrapo kwidrapo abasigaye bagaca bagenda mu mashuri nukuvuga rero wewe wabaye muri disi warajya hiti kwego kabisa kwidrapo bose bakubona je nanje icuri nigako ndibuka mu mwaka baratanguye kwanza baratanguye hariya barabanga banze twadupira baramuhaye John Teranovye agashushe ariko aragafungurura umugwi wa mbere hariya ubwo nabaye nka Blaise Paulin arakuguruye FC Porto rero urabona ko muri kaya kabuate batanguye gutoramo baca baraba abantu bafise amahirwe urana FC Porto nishobora kubera ari izo kwakira bahera kuzabaye za kabiri nishobora FC Barcelona kuba bari muri pool imwe urumva yuko ahandi baca batombora ibindi kuko nishobora gutombora uwiswe FC Barcelona n'izindi irashobora zitombora oya si FC Barcelona gusa kriteri hari muri izi Alonso nukuvuga yuko equipe nishobora gutombora iyo bari kumwe muri pool equipe nishobora gutombora uwo basangiye igihugu nivyo bibiri kabisa nivyo bibiri kibazo bibirere ko bitugoye birere biratuvangiye kabisa biratuvangiye kabisa kanya tuvuga n'ibintu birahagaze katurabe ko turonko ko tubikurikirana ni FC Porto rero kiki yari imaze kuba igize ubu ngira ngo imaze kuronka umukandida kaca turaba uwo ari wo nga FC Porto yo yamaze kumuronka FC Porto rero tubibutsa yuko iri muri groupe B turindira turaba ukungene Porto yatomboye Arsenal Porto itomboye Arsenal wabibonye nawe Porto itomboye iri tombora ko narisengeye
Napoli itomboye Barcelona. Iyo match irakaze. Porto Arsenal. Kandi tubibutsa yuko imigwi iri muri yabaye ya mbere izohereza iwabo kabisa. Izohereza iwabo urumva itangurira hanze igaheza iwabo. Zirumvikana yuko Arsenal izohereza Emirates hamwe na FC Barcelona ihereze hariya muri Montjuic. Turindire turabe Napoli yatomboye Barca. Paris Saint-Germain nayo nishikiriwe bariko baratora novuga wo baza guhura na Paris Saint-Germain. Paris baravanga barabe baza guhura na Paris Saint-Germain. Sociedad Paris Saint-Germain tomboye Sociedad. Bimwe aronsa aravuga kabisa. Isa niyitomboye kabisa neza mugabo ntabwo Sociedad yoroshe. Kuba match araryoshe. Paris Saint-Germain Sociedad ure turabe novuga equipe novuga iramukiwe ndabona John Terry ariko aragerageza kugurura akandi Kabul turabe equipe bashitse ko ni equipe ya FC Inter Domil. Voilà, Inter de Milan niyo novuga iramukiwe ariko bagomba bace bacanga kandi barabe novuga mu adversaire wa Inter de Milan. Bariko baracanga hariya anye. Mu adversaire wa Inter de Milan agiye kubande. John Terry ko arakugurura kaya gafuniko. Inter de Milan imaze gutomba Atletico Madrid. Inter de Milan Atletico match nziza gose imigwi isanzwe ngifite nka je imwe ariko reka turabigaruka ko tubivuga ubu hageze iyitwa PSV Eindhoven hariya ako kagwa kuri Madrid canke Bayern nizo zarahiriwe canke City no se zo zisigaye raba na hasigaye City Borussia Dortmund. Bayern na Real Madrid. Real Madrid ushaka guhura. Oya hasigaye Bayern na City. Real Madrid nivyo hura kubera iki? Reka ntibari mu itsinda rimwe. Ahubwo niyo bagiye guhura. Nabo bane. Katurabe. Abo batohura ni Bayern. Katurabe. Borussia Dortmund. Niyo batomboye. Iyo match nta n'ukeneye kumenya ikizoba cyose kiribwe kabisa. PSV na Dortmund. PSV Dortmund. Kiki ibi bintu barabitrika. Ibi. Oya. Real Madrid ntiyashikirwa na Man City ntizirashikirwa. Ibaze mugabo zozo ntizishobora guhura ko zabaye jambe. Lance Lazio Rome hingurabe yingura kuri bwa Bayern cyangwa Real Madrid cyangwa Real Madrid hingurabe cyangwa Bayern igitoma Real Madrid hasigaye zitatu Bayern Real Madrid na Dortmund na oya ngaho nukuvuga iyo igatombora imwe muri Bayern na Madrid zisigaye tushatu zibwiye Lazio itomboye Bayern Munchen Lazio Bayern urumva ibisigaye ni bya bindi hasigaye Madrid nande itaratombora oya birazira cariho oya katurabe niyo wonye ne equipe muri Copenhagen niyo giye gutombora Madrid canke Man City birakunda na Man City iracarimwo singi hasigaye Man City na Real Madrid ni muri izo zibiri Real Madrid Man City kabisa Man City Copenhagen itomboye Manchester City ndabira Real Madrid ni isigaye izo za City raba kuva mu matsinda raba equipe kanyuma Real Madrid niko ikitombora ako ni erega ni ganuze nisiga ni Leipzig bahura na City kandi bahorana mu itsinda oya Real Madrid ni Real Madrid Lazio Bayern Leipzig yehura Real Madrid baca bakina na Real Madrid uko Man City yahuye niyo equipe iyo yari yanyuma iyo match iraryoshe Leipzig na equipe kameze neza inde Leipzig ikina nande na Real Madrid tayari rero vyaheze FC Porto izokuhura na Arsenal
Napoli ihure na FC Barcelona, Paris Saint-Germain na Real Sociedad, Inter de Milan ihure na Atletico Madrid, PSV Eindhoven ihure na Borussia Dortmund, Lazio de Rome ihure na Bayern Munchen, FC Copenhagen ihure na Manchester City, RB Leipzig bahure n'umugwi wa Real Madrid. Nuko rero bigenze tirage au sort. Inter de Milan uzohora Inter de Milan izohora na Atletico Madrid. Reka ndakubwiza ukuri iyi tirage babayipanze iyi tirage barayitrika kubera iki Paris Saint-Germain ihura na Real Sociedad mu badversaire bose bari bafashe ikibanza ca mbere kubera ari Real Sociedad. Tirage au sort Alonso. Oya wewe Alonso ufatiye ku coroshe hariya mu zabaye za kabiri izari zifise ubwoba ya Inter de Milan na Paris Saint-Germain na Paris hamwe nande hari yindi imwe na Dortmund yari yambe. Dortmund yari yambe hariho iyindi reka ndayikurabe apana Lazio hari yindi imwe yagize urumva ni gute izo zibiri zoca zija kugwa zagiye hariya zikabiza mbere zitabimerita na Napoli na Napoli ego na Napoli noneho Paris ibaze Paris yasimvye Arsenal, Isimba City, Isimba Bayern, Isimba Barcelona, Isimba injija kugwa kuri Real Sociedad. Nigeze mubona biraba. Ariko kandi n'utwo tubure bariko baratanga. Wabona ko twari dukeyi. Twari dukeyi kiraba. None byo babonye. Kiki ni tirage officiellement ni tirage. Mugabira amaze kuvugwa cyane yuko aba bantu babitrika. Ni tombo rigwa ko gucanyene nta sawa kubera iki Real Madrid ihura na Leipzig kubera yatomboye kareka shaka ariko mugani wakiki ibyo tuba tubagiza arabamwe amatri bariko murabibona arabamwe amatri mwigeze mubona handitse ko amazina urumva yafundura bure Barcelona na Napoli ariko kandi imigwi ikina bimwe niyo yatomboranye ikina bimwe imigwi ikina bimwe yatomboranye enda kwere Inter de Milan yatomboranye na Atletico Madrid na Atletico Madrid Inter yatomboje na Atletico Madrid ibaze kubera iki Atletico Madrid itatomboye Paris Saint-Germain reka ndakwereke engeda kwere none bavuga ngo tubagize ngaha ari ahantu tubure bashiramo duke umbirinza kiki ibaze nawe Inter de Milan siko Napoli na Paris Saint-Germain izi zitatu akaba atanimwe itomboye Bayern, City, Barcelona, Real Madrid na Arsenal zikaja kwigwira kuri inde imwe ikigwira kuri inde oya Napoli yatomboye Barcelona ni Barcelona muga Napoli nayo nyene urumva na Barca ya Napoli nayo nyene urumva ni tirage also oya ni tirage kandi twe turayishima ni nziza urumva ngaha urumva ubona ko yari hari ukuntu nyene umengo imigwi myinshi yabitomboreyemo gusa ico mbona ngaha reka tugendere turaba kiki reka tugende turaba kuri possibility bigenda reka duhere kuri yatanguye FC Porto Alonso gutombora Arsenal voilà ngomba duhereye no ngaho nyene kuba adversaire novuga FC inye Arsenal novuga oya tureke muri ibyo imaze kubiyambere voilà Arsenal yaramaze gusolva situation y'ukugira Arsenal isotse ari ya mbere ihuye nande na FC Porto yasotse ari ya kabiri mu itsinda bakomwe na ariko Arsenal nyene voilà kuri Arsenal erega wewe aya makenga turiko tubavuga ntufatire kure zari zabaye izambere kuko izabaye izambere ziba zakwefye deja guhura n'ibihangange urumva wabaye wa mbere possibility ya mbere ishoboka ni guhura n'umuntu ariko je makenga mfise nayahe sinzi ko umuntu aho hari ukuntu muri no tirage sori yejeje kuba mengi imigwi uko yatomboranye novuga imigwi yatomboye abadversaire bahakwa gusa gukina nka bimwe donc ibyo bakina bihakwa gusa urabona FC Porto ingene kina ntibiri kure cyane gose n'ivya Arsenal donc naka equipe kibere ngaho onye kuba ku rukino kandi kari dynamique ubona neza yuko tugende ngaho nyene kure cyane gose tugende ngaho nyene Alonso niho nyashaka tugendera FC Porto nababwiye yuko ingene bimeze
ekipe zari zabaye za mbere nkuko byatanguye ekipe za kabiri nizo zatomboye za mbere nizo zohera iwabo byumvikana ko FC Porto nizo kwakira Stade Gao umugwa Arsenal match ari uri kurabiraba Alonso na Yves FC Porto na Arsenal amahigwe menshi yahana oya urumva bizovana novuga na n'imikenyuro y'abamenyereza muri ico gihe Alonso nawe nta analize ko guko nta analize bikorwa ngo mu kuvuga equipe urazizi Alonso ubushobozi bwayo urazi ibi uko zirutana uvuge ko ndakwemerere yuko Arsenal ifise ubwo bushobozi nyene bwo gutsinda Porto oya nivya wowe uravye nta bushobozi ifise uravye Roger umviriza ngaha Alonso ubwo ubushobozi Arsenal ifise bwo gutsinda Porto wanashima nibwo bushobozi na Porto ifise bwo gutsinda Arsenal n'amahirwe arangana hano ukoresha ikintu citwa ngo ubutomboye neza canke ufise amahirwe mbo jewe ukoresha amahirwe kubwashime uramutse na pari y'abakongore ndakoro si Porto none yatomboye uravye ku ba adversaire Porto yari ifise iriya migwi yose yari ya mbere antuka Porto nitomboye nabi Porto ntitomboye uravye barya ba adversaire ya migwi yose yabaye ya mbere Arsenal nayo niko ndakubwira duhere kuri Porto kwanza ko niyo yatomboye Porto kuba adversaire novuga yategeza guhura nabo abaza Bayern Munchen za Real Madrid zizande zose sivyo na za Barcelona yo bari kumwe uretse yuko iyo yatombora nka Dortmund kubwanje iyo yatombora nka Dortmund FC Porto ko biri kose ntiyari kubitomboye nkuko itomboye Arsenal sinzi kuri kurana Jean yari kubitomboye neza cyane kubitomboye neza ubu naho ariko nubu naho kubitomboye Arsenal kuri bano ba adversaire bose basohotse mu matsinda arabambere sinibaza yuko je ku bwanje itomboye na ubwa mbere bwo kiki jewe ndakubwira ni ku bwanje vraiment paraporo ya amahigwe yahande ushobora gusohoka muri 50-50 kuri Porto kuri je ko nzi Porto muri Ligue des Champions nuko mbona Arsenal novuga imeze neza muri kino gihe amahigwe je ni 50-50 kuri no match kuri no match bon jewe mu bisanzwe Alonso ico tutumvikanako kiki turazi zina Porto turazi na Arsenal ugira na analize y'imatch ntushobora guhera kuri Porto ufatiye kuri Arsenal kuko hano ndakubwiza ukuri kiki ama equipe ntangano rabizi hano reka je ndabyanalize ndakubwira nti Porto ikuwemwo na Arsenal ntaco woza kuyibaza umupresident wa Porto ntiyoza kuvuga ngo hari ikintu je ngo urafashe n'ingingo yo kwagiriza umumenyereza wawe ngo areruye ngo akuwemwo muri WTM dopina ko kabona n'uburyo akuwemwo wewe waje kuvuga ibyo wawe n'uburyo akuwemwo banzurindire akuwemwo ku buryo bwo kuneshwa cyane gose ku buryo bwo kuneshwa cyane gose ico boka imwagiriza umviriza kwa akuwemwo Alonso wowe wavuze ibyiwawe sawa bandanye kwari kunganira wanashima n'inzira wowe wabicishijemwo siyo je ndiko ndacisha mu analize ziwawe urumva kiki uwitwa umumenyereza wa Porto akuwemwo na Arsenal canke Porto ikuwemwo na Arsenal simbona ko Porto wozanga ukavuga ngo yaragize parcours mbi canke ngo yakoze amakosa mu Champions League ariko Arsenal paraporo yabo yategezwa guhura nabo uno musi Arsenal yoheza nko mu Bwongezi kava muri Big 4 ibi bintu je navyanarije namenye uko bazohura igaciza mu Champions League igakugwamwo nande na FC Porto Arteta no kwirukanwa yo kwirukana mu ba adversaire Arsenal yategezwa guhura nabo simbona ko yoba iri excuse akuwemwo na FC Porto uyo no mugwa Arsenal kubgawe excuse yari Arsenal yatomboye neza yatomboye neza ariko Alonso ariko aravuga nanje ngerageza ungabire ku ba adversaire Arsenal yari guhura nabo uwo yari gutombora akaba Arsenal ikaba yatomboye nabi Arsenal mu ba adversaire no je Porto Arsenal yitombora Paris Saint-Germain uyo numwe abandi nkababiri Arsenal yitombora Napoli Arsenal yitombora Napoli igatombora na Inter de Milan meme na Lazio Roma yari kuba itomboye bigoye izo zose zine ndabona na ba adversaire bo bakomeye kurusha Porto donc Napoli Paris Saint-Germain Inter de Milan na Lazio Roma meme na RB Leipzig ndamushizemo na Leipzig ariko ive turavye ngaha nivyo no munsi
kubwanje kandi je ndiko ndabikubwira nk'umukunzi wa Arsenal. urabona Yves uri kurambwira Lazio Rome y'iki gihe nibwishitse muri 8e de finale uri kurambwira yuko mu iki gihe muri Ligue des Champions turabe histoire y'iyi migwi muri Ligue des Champions nibwo twobifatira muri kahise ka vuba muri kahise ka vuba kubwawe ndavye Lazio de Rome tuzi neza FC Porto kungena iziga kubagana muri izi nkino za 8e de finale za knockout gusumba Lazio Rome kiki reka ndakubwira ikintu umuntu wa mbere abayifuza reka je base ndabigusigura we ndumva wowe wakomeye ku bintu by'ukugomba kumpaririza oya turiko turagira analyse ndakubwiza ukuri ikintu ca mbere ngaha citwa ko watomboye neza urumva deja nga Arsenal itomboye equipe urumva kiki imwe mu zitari mu mashampiyona 5 akome voilà urumva ico ni ikintu ca mbere kwanza ucumva ndiko ndakubwiye analyse zanje wari kumbwira ngo Laizo ngo pour le moment ndakumva cyane ariko yasotse mu itsinda rimeze gute ifise bande wewe muri ntuzenya wombwira abakinyi bangahe wombwira abakinyi bo muri Jason Fatirako raba kwanza ubushobozi bwa Lazio bwo kwikarifia muri Champions League ntabwo abazari babiri monsheri mu Butaliyana ni bazari babiri kumwe ko muri Portugal muzanana na ntuzenya gusa bikaba biheze ntabwo iyi Lazio yaronse igitike ivuye mu irigi imwe uvuga ngo shakane Porto itegezwa kuza sivyo urumva kinga gato Porto bavuye ino Lazio bavuye mu irigi yo mu ntuze yo mu Butaliyano irigi aba bantu banuzenya iyi AS Roma iyo tike nayo yaronse Juve nayo yaronse urasuzugoye equipe nk'iyo kiki urumva kandi kendo kimwe nyimba bakinya amatsinda bagasohoka bari batsinziza match zibiri za nyuma izo forme ntizigera zibaho batomboye kwa 12 match zizoswa mu kwa kabiri twarabonye Alonso kiki twarabonye equipe zageze muri kono kwa 12 twese zitiraje tukunda gufatira kuri current form uko equipe zimeze uko twarabonye Madrid suffering mu kwa 12 tukibaza ko ari byo bigiye kuba mu kwa kabiri ugasanga equipe yarakize ibintu yabikosoye uribuka muri za 2017 Madrid tombora Paris Saint-Germain abantu bose bayumvira ikigongo turirimba kuva mu kwa 12 gushika mu kwa kabiri ko Madrid ipfuye giye gupfa kubera iki twakangwa na Paris ngo yaguze ba Mbappe yaguze ba Neymar ikabarengera ko ikabakuramwo aggregate ari 5 kuri 2 ivyo byose bibaho ivyo rero vya current form ntibibaho je ndaraba champion kwanza Arsenal yatomboye out of 5 best league ziburaya urumva hanyuma uza kuraba ino Lazio nuko twahagaze kuri Lazio mugana nakarore kaca kaguha n'impamvu nakubwiye impamvu navuze ntiyo batombora Leipzig bari bakuba batomboye neza Leipzig yabaye muri zine zo mu Budagi nziza siko ni meme ni muri ligi zitanu Napoli yeyo mu mwaka weze kiki urazi yagaruki ifise ba Osimhen ifise ba ntuzenya ba Charaveri abamugiye guhura ntiwo kwibaza kuza kubava imbere intuze hari ibintu bimwe abantu bariko baraha agaciro bibaze yuko Porto irakomeye twarabonye nakina na Barcelona twarabibonye irakomeye ariko nakubwiye paraporo ya tombora zindi uretse nk'iyi Copenhagen niyo equipe uwari we wese aha ndakubwiye bari babaye abambere muri zibiri wo kwipfuje guhura na bose Porto na Copenhagen zizu bwambe reka kumbure we wahagaze kuri forme actuelle ya equipe ya FC Porto mbwa Jesse ho nahagaze ya Jesse nahagaze ko nahagaze muri rusange n'izina n'ibiki byose jewe nahagaze ahantu yabaki jewe nahagaze kuri histoire ya hafi ya FC Porto muri equipe muri Ligue des Champions kuko iriganwa turamaze kubona kenshi yuko nihiganwa Lireisiswa navuga n'imigwi irifisemo experience sinzi ko mu nahura aho equipe FC Porto kwitabira ivuye muri Champions League iheze ivuyemo muri muzungu ko nyene wasize 16e de finale bakuyemo na Inter 2019 ku busa byumvikana yuko rero nayo se equipe kwamayo bamayo simbi gihe Arsenal yo tubona yuko ingene ikina n'ivyimaze imisi yerekana
ishobora kuba iri hejuru gato bivaye na forme ifise Bon, ariko haba katubirindire forme ariko Gaturindire. kandi kiki nicitwa ngo par rapport yabo Arsenal yategezwa guhura nabo n'umu adversaire bagiye guhura jewe mbona Arsenal yoba ikoze affaire mbi reka turindire byose muri football baba sinasuzuguye Porto ni equipe nziza mugana nayikompaye n'izindi ndavuga nti na Arsenal mbona ari tombora nziza kuri n'urukino rero ruzoba itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri ku munsi wa Saint Valentin nuko rero ntigashobora kubura ko kuba ari kiki gusa bivuze mube muritegura match watuni itariki 6 z'ukwa gatatu le 6 mars aho Arsenal izoba yakina yone mu FC Porto kandi avantage yo kuba wa mbere nuko uca utangura uhereza iwanyu nuko hagati ya Napoli na FC Barcelona hoho mubibona gute match iri equilibre mugabo hano naho nyene ni kwa kundi nyene rakubwira nti izina FC Barcelona rivuyemwo muri 8e de finale rigakugwamwo na Napoli Xavier bibazwa kubwa Alonso mugabo na bien sûr ntabwo Napoli ari mu adversaire muto uko utabikora wanashima kuri kimwe Alonso yari karavuga ngo forme actuelle nivyagera uko Barca tubonera ikeraje muri iki gihe ko twarabonye Napoli genda imbere ya Madrid gatena yatsinzwe kabiri muko kabona ko arico yashoboye kwerekana imbere yande ya Real Madrid jewe rero hano ndabona yuko Arsenal kubagura FC Porto Nasri yahumagaye Nasri usanga yavuze ati nshiriye mwe kafite ukara ngena bakubagwa ngena bajyana oya mongo yarazi korose cyane burya abadroitier si benshi bakunda kugira qualité zo dribble nuko ngaha kuri Napoli na FC Barcelona kubwa Alonso bona iyo ifise amahirwe gusohoka muri 16e de finale ni bo birabasaba yuko Barcelona birabasaba yuko babanza gukosora byinshi biriko biragenda no vuga bibakora ko muri kino tanga amahirwe oya ndiko ndakubwira jewe sinshobora gutanga amahirwe mviriza sinshobora gutanga amahirwe nawe udatanze amahirwe nta analize uzogiriye reka sinshobora gutanga amahirwe uravuga uti hano iyi fisa amahirwe niyi byo birumvikana biraheze mviriza ndakubwire ibi nk'ubu boca bakina weekend iza Napoli irafise amahirwe ariko kubera yuko bazokina mu kwa kabiri urumva birasaba yuko equipe ya FC Barcelona yicara hasi ngekosora byinshi kabisa ikigarukako ikaraba buno bukosi bimaze imisi bubashikira hama mu kwa kabiri bakaza kabisa bamaze kwisuka kugira ngo bafronte Napoli neza bagire nico gihagararo cyo guhagara imbere ya Napoli bayitsinda narinda gusabye gutanga amahirwe iyi match irabaye iyi ni tirage ni ikiba tugira analyse actuellement tuzosubira tuyigore mu kwa kabiri nyimba uzobubona situation yizo equipe yarahindutse uzosubira uvuga ibindi nakibazo rero gutanga Napoli iri favori kuri Barcelona urabona ari eskize Barca ikuwemwo na Napoli Barca yoba na Napoli yo ari bisanzwe canke cyo bari gitangaza none Barca ntimaze imisi itsindwa abantu bafata ko ari bisanzwe imaze imisi itsindwa kandi abantu barabimenyereye muri kino n'abafana ba Barca bariyakira reka tubane dukwakwanya je ndabona mugani wa Alonso Napoli yokuramwo Barca mugabo ntabwo vyoba bitahuritse ntabwo Xavier yoja ngaho wareke ko bibazwa mu bindi umva je ngaha ndabona yuko Xavier nyimba ari serie arafise opportunity yo gushika muri carte erega nivyo nyene nariko ndasigura ifo yuko Barca yirimbura kabisa yirimbura cyane atagikozwe nyene irava kuko Napoli kugeza upura muromoma niyo nziza par rapport ya Barca nuko urumva ko bahaye amahirwe ya Barca ariko Napoli nako ariko Barca sinemera ko ari nziza kurusha Barca ntabyo nemera buriya Napoli nayo nyine n'umwaka irafise ubugwayi bwayo irafise ubugwayi Napoli ariko Barca nayo irarengeje Barca n'ubu Barca bwabo kandi Barca jewe ivyikeneye gukosora se vyinshi Barca buriya irakina iraronka possession igahusha ama occasion menshi bafise n'uwo mwanya wo kubikosora ariko mu gihe cyose bizoba bikimeze uranga Barca nubona uko imaze imisi kina kiki domination bagira création bagira il suffit gusa ko baba urabona iyi equipe ya Barca nta munsi no mwitadomina match mbwira umunsi ituba kurukina nawe reka turabe ni ingorane kwa Barca si kutuba kurukina no so kutuba kurukina ni gutsinda ndetse no gukosera utubazo bafise ku ruhande rw'inyuma equipe yubaka idevelopa ikagira uyitambi
jewe equipe yubaka atacishika ko wapi kabisa. Napoli yaviriyemwo muri Champions League iheze mu cakane gishiri ca nyuma bakuwemwo nande na Milan AC nziza gose yanatwaye igikombe. Ariko tubona muri kino gihe muri championnat basanzwe kumengo ko arasubira inyuma nituzire yuko no muri Champions League bazoshiramwo agatege reka tubirindire kuko bari mu itsinda rimwe na Real Madrid ariko Real Madrid ari ya mbere Barca mbona izokuramwo Napoli kabisa. Reka tubirindire amatariki nayo nyene match are itariki 14 z'ukwa kabiri match retour tariki 6 z'ukwa gatatu nuko bimeze FC Barcelona zohereza iwabo. Urundi rukino Paris Saint-Germain Real Sociedad. Hano Paris Saint-Germain nayo nyene nkoresha rya jambo atachikoze imbere ya Real Sociedad. Noneho ni bimwe twako twavuga twagize n'amakenga twe na Alonso tuti iyi tirage be yagize ubu honyene Paris bariko bakubita urumenyetso rw'umusaraba basenga Imana yabarenganishije Real Madrid ikabarenganisha Barcelona ikabarenganisha Atletico Madrid ikabarenganisha City ikabarenganisha na Bayern kuri tombora bagize rero ibisigaye biri mu minwe yabo ibisigaye biri mu minwe yabo ariko Real Sociedad je ahantu nguma ngaruka burya iyi migwi novuga y'amazina harukungene iyi irafise ubushobozi bwo kuyitsinda irafise ubushobozi bwo kuyitsinda mugabo CSK kuri Barca ikuwemwo na Real Sociedad kuri Paris Saint-Germain na Paris voilà nico nyene n'ubundi kuko ugiye kuraba harukungene buno bugwi bwiyubatse bigoye cyane gose novuga kuboneka equipe yozi butsinda gutyo ndaba Real Sociedad novuga mu itsinda barimo ntibari kumwe na Inter do Milan sivyo match yari baranganje hari akimwe kukindi leta urubanganye gusa kubundi ariko iyi migwi yose yevita gusubira gutakaza amanota kuri na migwi karimwo bamwe wamupeti wo Japan yahora muri Kubo kajya karanagorana gose urumva rero bevita gusubira gutakaza amanota ku migwi yose yindi bari kumwe mu itsinda none dufatiye nko ngaho eske Paris Saint-Germain iyo batufata ari equipe nka Inter do Milan novuga yari yabaye ya mbere nako yari yabaye ya mbere muri notsi eske Paris Saint-Germain iyo yaza kugira tombora igahura na Inter do Milan yari umu adversaire yari kuba ari mubi kurusha Real Sociedad voilà yari kuba ari siwe yari kuba ari mubi guskuza yari kuba ateye ereka ibyo ndakubwira niko nama pourcentage yuko baramutse bagukuramwo biba bitahurira urabona Real Sociedad nukuri n'abafaransa bo babara kandi shobora kubakuramwo yabarushije kubera uko isanzwe imaze iminsi kina neza ni bimwe nariko ndakubwira na Porto ishobora kuza ari nziza muri ico gihe kurusha Arsenal mugabo ntabwo Arsenal yoja ngaho ngo isigura impamvu Porto yayibanye nziza ku rugero rwo kuyikuramo urabona kuri match yo ya Porto ari kuntu mwe mutanahuye neza Porto irasumba experience no bwize equipe zindi za Real Sociedad zande muri Ligue des Champions Arsenal nubu unye muri imyaka ya vuba irarusha Arsenal kandi ico naco kirashaka kuyikura nanje ikintu nakubwiye ni kimwe muri iyo experience mu biki nibiki paraporo y'ibyashoboka je nakoresheje ijambo rimwe amahigwe hamwe na excuse voilà ni nayo mpamvu jewe amahigwe nashatse kuyanganisha kuri ino migwi yose kuri Arsenal nayo nyene voilà navuze 50-50 kuri Arsenal nayo nyene nahaririye ibyo wawe wewe ivyo jewe nagiye nanaliza nivyo wahaririye oya sinabihariri Alonso we yavuze ati wewe uko wewe Porto equipe ifite experience ya Champions League sawa kugira aho sinigeze ndavyanga ati rero abagena namubwiye nti ngeze aho mvuga nti rega je sinavuze yuko Porto ifise amahigwe menshi gusumba Arsenal nanje ivyo nabyo wavuze yavuga jewe ico navuze utemeye ni kimwe navuze ni Arsenal gutombora Porto ni sawa kurusha gutombora Napoli Inter Lazio hamwe nande na RB Leipzig nawe rero aca kubwira ati FC Porto na Lazio naho bihuriye muri experience naho bihuriye kuri experience muri no Ligue des Champions muri imyaka ya vuba muri igano rya Ligue des Champions erega si experience yonyene ikina harabamwe n'ikintu cy'ubukomeye reka tugende mu bindi turabe kurinde kuri Real Sociedad na Paris Saint-Germain wavuze ati Paris Saint-Germain ishobora kugira amahirwe ariko na Real Sociedad ntiyoroshe
Bo Paris Saint-Germain yatomboye neza Neza. yatomboye neza niko mbona na kuko jewe byashoboka yatomboye neza itanabiprofise nta Voilà. nico izobifise kuko ugiye Nta kuraba excuse mu n'imwe itsinda kandi. barimwo Paris Saint-Germain bari mu itsinda ry'urufu bigoye byari bigoye cyane no kwikarifya no vuga muri huitième de finale ni ibintu bakesha bakesha bikesha bo nyene baragize espoir muri rya tsinda kubona barasohotse rero kuba basohotse muri huitième de finale aho atete hote kujya hama bagaca batombora Real Sociedad sinibaza yuko muri no myaka equipe ya Real Sociedad yo bari cire yahaye Paris Saint-Germain umwaka uheze Paris Saint-Germain yaviriyemwo ahanyene muri 16e de finale kuyemwo nande na Bayern Munchen Inter de Milan na Atletico Madrid sinda nakugoza n'umwanya mwinshi ni 50-50 nta n'ibintu byinshi mbona aho ni 50-50 uramaze kubona izi match zo muri kuri jeo amahigo ndayaha Inter de Milan uramaze kubona izi match zo muri quartier kiki dufate aba taxi vero n'abamotari abayanga n'ababana abayanga uramaze n'abadandaza umuciri abayanga bo ngaha mu macuniro makuru n'abayanga mo mu rubizi imatch twarayigarutse ko cyane ni match ziba ziri ferme cyane gose bigoye cyane gose ko bihereye na va match udashobora zavyo hwara udashobora kabisa iyi ni match udashobora kubona ivyayo udashobora kenshi na kenshi ivyayo bibonekera mu rukino kandi ni nkuko mwene izi match habonetse umwe umwe akagutanga kubona igori biba biheze urumva biba biheze donc ni migwi ibiri no vuga ubona ko kuri no mwanya wanashima uravye na kahise kabo ubona yuko bari hafi na hafi imikinire iki donc coaching donc kuri ibintu byose bagenda bari sambamba katubirindire gusa amaze imisi mbona uyu mugwi wa Inter de Milan offensive umeze neza kuba ufise aba Marcus Thuram ukaba ufise umukinyi mwiza umunyargentine wa Martinez imeze neza na Atletico Madrid mbona uyu Antoine Griezmann ko ameze neza ba Memphis Depay rero muvuze muti 50-50 kubwanje ni 50-50 oya iyo match ni 50-50 nayo nyene donc ni match ubona ko bigoye cyane PSV Borussia Dortmund Borussia Dortmund Dortmund hari ukuntu uravye kungena isohotse muri rya sinda ari ya mbere ukaraba iranasumbya na Esperance PSV kandi PSV nta nubwo yari nziza cyane muri na forma actuelle PSV nivyo hari wabo na mbere kandi ugiye no kuraba novuga kungene bariko baritwara biko bitwara neza ariko Dortmund nayo hari ukuntu novuga nabo nyene kuri muri no Ligue des Champions ndetse no mu Budage hari ukuntu bamaze kubaka novuga iryo zina ryabo kandi bibereye kuri classe nyene iri hejuru muri make Dortmund rafite amahigwe Lazio Roma Bayern Munchen ayene bien sûr chicken now izi zitatu zisigaye nta n'umuntu azigaruka nawazigaga Copenhagen Bayern Real Madrid ni Lazio je ndabona ahubwo yatwaye umwanya wa Feyenoord ari kuyizira muri no 8e de finale je ku bwanje ko Lazio nta nivyo yarinjiye muri Ligue des Champions ariko Lazio uravye no vuga no mu bakinyi ifise ariko hivi na Alonso mubonye izi performance za Manchester City muri ko gihe oya ivyo ntobigaruke Copenhagen ishobora kubatangaza Copenhagen kutangaza nta utotangaza uwundi ariko ava match kiki urashobora kuvuga ngo Copenhagen imbere ya City Copenhagen uko City yo bimeze kose gutangaza nta utokutangaza uwundi nta equipe itotsinda yindi birabaho nta nitokuramwe iyi ari ngaho amahirwe Man City ahubwo Man City ngaho yatomboye urugendo rwo kumanuka nta kadugu ivyo City yatomboye hano birasa cyane nuko itsinda yari yibereyemwo ryari ryo urumva City ko yatomboye tuvyite yuko City ibyo ikiraca muri Premier League bishobora kuyigabanija pressure kuri tombore gize none gase kiki wewe ko ugomba gufata ko City iri kigira saison iri catastrophe ni yaha si catastrophe bivuze yuko iri mu bihe tutari twiteze ko yobibamo vyagute vyo kuba mu kibanza caka nitsindwa match nkazinga none itsinzwe zingahe nye oya idatsinda manja idatsinda bijya n'ibintu bisanzwe n'ibintu bisanzwe birashobora gushika City ntiri mu bihe bigoye bimwe wotangwa kuyijija we nakubwiye nti sinzi ko wabikurikiye twanaliza City nakubwiye nti City ubundi City wo iciro rubanza ageze mu kwa kabiri nye nibi
izi za Copenhagen zitangwe kuza zikayubahuka nayo twotangwa tukavuga tuti bwa bundi ya sezo ya City ntibakivyutse none uri kuravuga equipe ari ya kane aha rero kuri izi kuva kuri Bayern Munchen Lazio Copenhagen Man City kandi uwa mbere ayirusha 6 yonyine Real Madrid reka ndaguha akarorero nk'ubu kuwa gatandatu Arsenal ishobora kugenda imbere ya Liverpool igakubitwa City gacitsinda match ya hazo basigaye nga urazi yuko no mwaka ishobora ifisa amahirwe yuko Alonso uno musi turi gitakizinga 18 no urazi yuko City ifisa amahirwe yuko Bonani ishobora kugera ari yambe kuri izi nka match nka zitatu ziri none iyo equipe uvuga kuri mu bihe bibi gute ni resultat mbisi bihe bibi kuwa mbere ni 5 points gusa urabona City yatomboye uko yatomboye ni nk'urugendo rwo kuva ibugara mu manutse ibujumbura oya ngaha reka nakwereka aha iyi City Real Madrid na Bayern Madrid si cyane sindayishiramwo cyane izi City na Bayern nizo equipe ushobora kuvuga ngo zirafise garanti yo gutsinda match ya Arena Retour. Bayern yatomboye nde? Bayern yatomboye Copenhagen. Lazio Rome. Voilà, Bayern Lazio Rome. Iyi urabona gutsinda Arena Retour birashoboka. City na Copenhagen birashoboka. Arena Retour birashoboka. Na Real Madrid biranashoboka. Na Madrid kuri Leipzig. Kuri Leipzig match ya Arena Retour noneho abasa no kumengo ni garanti. Kuri izi match za knockout huitième de finale Real Madrid niho mugiye kuyibona rero. None wanashima yasohotse mu itsinda ari ya mbere 18-18. Chura bitsinda barimo itsinda rya Napoli ikintu twirengagije kimaze imisi kiri mu ma equipe. Zino quart de finale zirashobora kuzoba influence n'ikintu cyitwa imvune ziri mu huitième de finale. Kitarashi kurumva nitwogi oya mvuze kirashobora ko turavye nka Real Madrid hariho bamwe bazoba bagarutse hariho abandi bagiye nko ku munsi w'ejo murabizi yuko umukinyi David Alaba na postinze kuri Facebook yanje iyi tirage ko mbona abantu bacokoza Barcelona oya Barcelona ifite amahirwe makene nayo we Barcelona warigori amahirwe si menshi kabisa jena navuze nabavuge nabe equipe yabo si menshi ko ndayibona ingere bimeze bose mbona bayigabisha kabisa isahindwi Murantunga isahindwi iminota 50 kirakira numwe kirakira twese uraze muri no mwuga wacu dukora ijwi ryanze ububaye nk'umuntu agize imvune kabisa agize imvune kabisa nuko isahindwi iminota 51 reka tubakanye nabone abariko baradukurikira abariko baratwumviriza mugira ico mushikirije ku makomantere kuri YouTube tubanza gufata umwanya tuyasome ariko mwongera mutubwira no ku murongo wa FM mbega undabire Yves yuko mbega iyi tirage sor muyibonye gute abakunzi b'imigwi hari abakunzi benshi ba Real Madrid abakunzi benshi ba FC Barcelona mutubwire ukungene mwebwe muyibona iyi tirage sor kosa nta suspense zirimo kabisa urabona nk'ubu iyo tukaza tubona nka Paris Saint-Germain iguye kuri Inter apana Inter Real Madrid Paris Saint-Germain none ko Real Madrid voilà canke Bayern kandi byari gukunda nta suspense harimwo equilibre ni nayo mpamvu twa na Alonso twahaririye cyane reka turavye bavuga banabo harimwo equilibre nyinshi mbona message ari nyinshi dusenze umwanya ukwiye allo oui namahoro cyane tiyaga nanda herereye ni François Munyakabiga tirage soro wayumisa Champions League nayumvise neza cyane hajya Real Madrid no kuguruka nkuko vyame kuva kera uri umukunzi wa Real Madrid ego cyane w'ibihe byose katurindire rero ivyayo abashimiye kandi cyane kuko numwadu kwakwanirije urakoze cyane gose murakoze cyane Yves ucisha ko nawe hano ama message ni Abdallah Ndayisenga ndi Dive nashaka kubabaza Barcelona na Napoli niyihe izotangura kwakira Napoli hariya kuri stade Armando Diego Maradona niyo izotangura kwakira hanyuma witwa Loike Cubahiro Yves uvuze ko Napoli ikuyemwo Barcelona cyo bari gitangaza ku buryo sinavuze ko ari gitangaza navuze ntibyabeyo bibaza ikuwemwo sinavuze ko cyo bari gitangaza navuze yuko yoba
itoba excuse nakoresheje iryo jambo kuri FC Barcelona urumva ngo vyobazwa Xavi nawe byo bintu bimubazwa nyene mbega effective Barcelona ifise isumbije iki Napoli Barcelona itaguze abasatirizi do classe mondiale ntaho igiye uzobimbaza okay hakaba uwitwa Kasukuru mwiriwe neza batamandika Kasukuru turashimiye cyane uburyo tiraje igenze reka turindire amana ashaka kubasaba mumbwire uko aratuvangiye Jean Bosco sinzoyiheba official ndabaramukije cyane none ndababaza niyihe equipe rero yarenganijwe ko muvuze ngo harabamwo akantu je mbona bizoryoha muri quart de finale mbona nta tombora ya quart de finale ntayo bakoze uko izizotsinda zizohura oya iyi turu iheze nibamara gukuranamwo harasubira hakaba iyindi tirage ahubwo a partir ya tirage ya quart de finale niho bagira ko baca bapanga n'ibikurikira byose ukuntu bizogenda bikurikirana. Allo oui namahoro nashima tuyaga nande ndi Jumeko mu Cyarama Jumeko yego Jumeko nyine nukuri Real rero Real Madrid tuzoca twirengazira ko nyene kabisa urakoze yego nayo bamagogwa bo kweli magogwa ninde Barcelona mugire umunsi mwiza urakoze cyane bashingwa ngo nama uri ngo Alonso nyene akagaye we ugaya Barcelona ntituzokumve uyihayagiza burya ntituzogoma muri meforum burya rero abafana rero jewe ikintu dupfa ni iki uravuga ikintu naho ko bari ukuri kitamuguye neza cabigira intambara urumva ngo ntituzokumva izo terme za sport mta urumva Alonso we yatanze umwihwezo wiwe kandi kuvuga none Napoli nyene mugani w'abantu ntishobora gukuramwo Barca biva kuba ari bijya bintu nyene Barca imazemwo iminsi iragenda gusa izina nka Barcelona yari rikwiye kuba rihagaze ku buryo rikuramwo nde Napoli je nico navuze urumva kuko n'induru zivuga Napoli yakuwemwo na Barca sizo zivuga Barcelona yakuwemwo na Napoli siko Alonso ivyo rero muba muvyumva ni nkino zizotangura ku itariki 14 z'ukwa kabiri match retour itariki 6 z'ukwa gatatu nuko wari wabajije ati zizotangura ryane 14 février match le 6 mars match retour nuko ariko mbona ubutumwa ari bwinshi ngo iradukunda Signoline abafana ba Liverpool turi ngaho Liverpool hejuru cyane Arsenal tuzoyihondagura nimba twarahushije byinshi kuri Man United kuri Arsenal tuzobihusha ntituzobihusha ndi Van Dijk Mugisha urumva hanyuma abandi ngo ndi gateretse mu kayange wa Gihanga burya Leipzig si umwana muyibuke ikindi naco Arsenal ntiyorohewe kuko murabona ko Porto yanganya na Barcelona amanota hanyuma mpagije Patrick ndi Patra mugatumba hama nta vyinkeka Napoli izoyinyagira FC Barcelona kuko bari mu yabira ama Real Madrid yanje tuzobicisha hose ntivyinjira vyinjirire kabisa vyinjirire. Allo Yendi Daniel Gihano bana FC Barcelona Genda humiriza abafana uko ibihe turi mu bizovyamamwe kandi byakiruka nyene kubwawe ati nibatekane Napoli muzoyitsinda bene batekane bana mwijuru wenyine bizikora kandi tuzotsinda kabisa urakoze kongere tubashimire amakuru bagomba tubabaza amakuru y'amapena nayo yo kujya muri Real Madrid kuke inde amakuru y'umukinnyi wa Paris Saint-Germain Mbappe twarabivuze bavuze yuko bazoja kumurondera mu kwezi kwa mbere ariko bamuhaye gushikira itariki 15 ataragira icyo avuze bazoca babivamo
twongere tubashimire cyane ndabona yari matize batekanye urakoze cyane sawa nuko bari bantakiritumana na Evariste ati tiraje yaje nivyo twaje kuvuga ari kibazo kimwe tutibajije equipe ya mbere yatomboye neza kurusha izindi ni ya equipe ya mbere yatomboye kurusha izindi ni Man City Alonso ni Man City muga kare wamvuga ngo Copenhagen oya ni juste oya utegeza kugushira boje kubwanje equipe mbona ko yoba yatomboye neza ni equipe ya Bayern gutombora Lazio aka ka Copenhagen hari ukuntu nabonye kari dynamique kuntu ariko kaje gutombora nabi guhura na City ariko yaza guhura novuga n'izi equipe zindi je nibaza yuko nk'iyo kahura na Dortmund match yari kubanziza cyane ka Copenhagen match yari kuba novuga iri ifisemwo equilibre kuntu muga i Bayern ndabona izosumbya Lazio cyane wowe ubona ko ari Bayern atomboye neza Lazio ndabona Bayern ndabona izosumbya Lazio dorome kubgawe ivone gute City ni ya mbere yatomboye neza iya kabiri yatomboye neza ni Bayern hanyuma Real Madrid zya zitatu zose za nyuma no twabonye yuko bisa nk'ivyo bagize iki twitabo wa nyuma izindi haremwe akano ka equilibre Allo oui muranyumva yego cyane tuyaga nande je sanzwe ndumunywanyi wa Barca yitwa nde ariko gusa iyo umuntu agwije abamwanka niho n'Imana igomba kumwishurira azogera igihe na Real ije hasi kandi byari biri twebwe iwacu ejo ni heza urakoze cyane gose Imana kwambaza Imana ni yabo simuga iyo mu bimenyetso bikoreka ko umuntu ageze ahantu aho ibyiwe byose abona ko ataco asigaye kubikoramwo akabishira mu minwe y'Imana Eric Senguburemye ati Eric Zambia hama Real Madrid iguye ahashashe Leipzig nibe iri yakira Allo oui meze neza kiki cyane gose yamugize tiyo matike muri vumu turambo cyane namahoro cyane naronze yambo yego mbaze gukina ku Totoro yagenze kabisa Madrid yakatomboye atari byatera mugaba yatomboye bitandukanye n'abakira bari mu bihe bibi kabisa ko azaga imbere yabo ko digital sumenye bagire Imana hado bari mu maforme kabisa n'ahandi kubavya imbere ndazi bizobagora kabisa reka tubirindire yego ndabashimira kabisa mwabikoze neza cyane gose urakoze cyane gose muze gutaha amahoro kabisa nuko amasaha yamara amasaha isangu 8 zeza kumunota umwe ndagushimira cyane yive kunuma yatubanye nje ndagushimiye kiki ndeka nshimiye n'abadukurikiranye bose nshimire Alonso nshimire n'abahit connection baje kudusubirira ahacu tuzosoka ku munsi w'ejo nuko Alonso ndagushimire cyane gose ndagushimire nawe kiki nshimire Yves nshimire abadukurikiranye abariko abamye batubwira ko twamanye ibihe byiza cyane gose harimo ono mutama yitwa Mao akina mu Ntambo FC Tazira Dembele tumushimire cyane gose n'abagiye batandukanye mutama John ngaho boss John ngaho onye kuri Boulevard majezi meza cyane gose n'abagiye batandukanye ngira ngo ku munsi w'ejo Imana ni yadushikana turi bazima tuzoba turi kumwe n'ubundi cyane gose nuko reka nenda bashimire batwabanye kuva saa 5 haba kuri FM haba kuri YouTube bose ndabashimire gose ayo tutabashikirije bagenza bacu bo mu mwijoro muri Evening B-Sport baraza kuyabashikiriza tubaha mukanya tubisanye na muri Hit Connection baje kubabwira aya n'ayandi yo muri inde yo mu muziki mu baririmbyi ndetse n'indirimbo zitandukanye nuko ayo wacu goti mugira umunsi mwiza mubaye no mu byanyu naho ku munsi w'ejo Imana idushoboje ciao